Ndabaramukije bene data amahoro ya Yesu Kristo nabane namwe aho muri hose muri kumwe na Françoise Habonayo mpayicubahira Imana data wa twese kubw'uyu mwanya impaye kugira ngo nganire namwe. Haleluya, Imana ishimwe. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kuko unyemereye kuza hano kugira ngo nganire na bene data ku ijambo ryawe. Nuko ndi imbere yawe ndasabye ngo umfashe mpwemu wawe mwiza ndongore kandi ibyo ugomba bari byo mvuga kandi mwene data mwami Yesu anyumviriza n'uzonyumviriza hanyuma umuha umugisha iri jambo rimufashe mu izina ryawe ugera Yesu uzobukoze. Ndabigushimiye kuko ari birenze ibyo ndagusabye mu izina ryawe ugera Yesu, amen. Haleluya. Ndashimiye Yesu ampaye aka kanya. Uyu munsi mfise ijambo ry'Imana rivuga ngo dufise Imana itugwanira. Ndabizi mwene data uri mu bihe bitakoroheye kandi ibyo bigushika ko si wowe wenyene, byarashitse no ku bandi kandi n'abandi bizoshishikara kubageraho kuko iyi si tuyiriko sitwe tuyitanguye kandi Yesu agitevye sitwe tuzoyiherukira. Hariho abandi bazoza mu nyuma zacu Yesu agitevye. Imana ishimwe. Ico nje kuganira namwe muri kano kanya Imana yashize ku mutima wanje n'iri jambo rivuga ngo Imana irazi kugwanira abayo. Ntugire ubwoba, ntuhinde umushitsi kuri ibyo byose biri imbere yawe. Hari umwami Imana akwitwararitse, azi ibyo ukeneye ku mwanya ku wundi kandi abifise en abondance, arabifise ku bwinshi. Rero ntucike ivutu ariko wizigira Imana. Imana ishimwe. Turagiye gusoma mu gitabo ca Daniyeli igice ni ca 6, turaza turasoma imirongo imwe hariya aho tuza kubona uyu muntu w'Imana Daniyeli ingene bamugambaniye canke bamugiriye ishari, baja inama yo kumugirira nabi. Nk'uko nawe bishoboka yuko abadayimoni bagiye inama yo kukugirira nabi bigatuma ibyo bakwifurije bikugeraho. Reka ndakubwire ngo naho bikugeraho ntugire ubwoba, dufise Imana. Haleluya. Dufise Imana izi gutabara atawibajije, dufise Imana ifise ibikoresho byose mu mpande zose. Data nahabwa icubahiro. Turasoma mu izina rya Yesu Daniyeli igice ca 6, turasoma hariya duhereye ku murongo wa 12. Haravuga ngo duhera hariya ku murongo wa 8 ngo nuko rero mugenzi shinga ico cihanikirizo wisinye ku candiko cacu kugira ngo coye kuzohindurwa nk'uko ivyagezwe by'Abamedi n'Abaperesi bidahinduka. Nuko umwami Dariyo asinya ku candiko c'ico cihanikirizo. Icihanikirizo cavuga ngo icayihanikirizo cavuga yuko kizira kikaziririzwa gusenga iyindi mana mu minsi 30. Ntihagire umuntu azopfukamira ikindi kintu kiretse igishushanyo cashinzwe. Ico ariko ibyo byose bakora kwari kugira ngo baronke aho bamufata Daniyeli. Daniyeli nawe yari umusenzi, nivyo yari yaramenyereye guhera kiri wabo, ariko mu gihugu c'inyagano yakomeje kubandanya umugenzo we wo gusenga nk'uko yahora abikora. Nshuti mwene data uri kurankurikira nawe bishobora gushika ukabiye wahora usenga ariko aho uri uyu munsi ukaba warabitereye hasi. Nanje ndakubwiye ngo subira ufate inkota yawe, turacari mu rugendo, turacari mu ntambara. Ntushire hasi ahubwo usubire wambara inkomezi mu izina rya Yesu. Daniyeli yari yarabimenye, aho yagenda hose yagumanye wa mutima wo gusenga kuko yamenye ko ari kigwanishwa afise. Abansi rero bavuga bati reka tumufate
bamugirira ishari, reka tumufate. Baramurondera mu makosa yose, nta na hamwe bamusanga, ariko bavuga ati reka nitwamufatira aha tuzomutora. Mwene data, nagira ngo mbwire ngo nawe baraza aho bogufatira. Imana ishimwe, bazi bagufatire mu bya Yesu, ariko ntibagufatire mu bindi. Bazi bagufata uhogwa Kristo no gukora umugambi wiwe, aho kuba gufata uri mu yandi makosa. Daniyeli yatubereye akarorero keza. Bamuhoye gusenga, ntibamuhoye kwiba, ntibamuhoye ubusambanyi, ntibamuhoye ikindi kintu, bamuhoye gusenga. Imana idufashe. Daniyeli rero dushishikaye gusoma, turabonye ko umwami bamubwiye bati iki cyandiko wisinye, kuko barazi ko yamaze kugisinya ntigikurwaho nuko nyene. Ico cihanikirizo bacanditse baragisinya, hanyuma baca bongera kugaruka bamubwira bati nyakuhora ku ngoma, mbega uzi n'amakuru, hariho umuntu vya bindi wihanikirije atabigeze umutwe, yitwa Daniyeli. Yewe yashishikaye gusenga nk'uko byahora, asenga imana zabo, ariko wowe mwami ibyo washinze ntiyabihaye n'umutwe, ntiyabihaye n'umutima. Aho rero bari bashaka ngo iki? Igihano cashinzwe kimugereko, ngo umwami ngo arondera ingene yomutabara. Yaramukunda cane, ntiyarazi yuko uwo mutego bateze ukora ku mukunzi we Daniyeli. Aca arongera ingene yomutabara. Yamara baravuga ati umenye mwami, ivyo wasinye kirazira ntibisinyurwa, niko bimeze. Nawe ati nukuri ndabizi niko bimeze, ariko arondeye uko yomufasha. Aca abura uko yobigenza. Ku murongo w'16 ngo nuko umwami apfa kubigera, bazana Daniyeli bamuterera mu rwobo rw'intambwe. Maze umwami abwira Daniyeli ati Imana yawe wamukorera iragukiza. Haleluya. Ati Imana yawe wamukorera iragukiza. Ngo yapfuye iri jambo ngo nuko umwami apfa kubigera, yageze kwica yasinye gikorwa, yagenye yuko Daniyeli atererwa mu rwobo rw'intambwe, kuko niko yari yarasinye yuko uzorenga ico cagezwe ari watererwa mu rwobo rw'intambwe. Ariko ntabwo yari yatanze yuko ari Daniyeli atererwayo, kuko Daniyeli yari umukunzi wiwe. Yagerageje kurondera ingene amutabara biranka, ngo acapfa kubigera. Daniyeli acatererwa mu rwobo rw'intambwe, ariko amutekerera ijambo ati Daniyeli, Imana ukorera iragukiza. Umupagani atazi Imana, yisengera izindi mana, amenya ngo Daniyeli ya Mana ukorera iragukiza. Imana ishimwe. Daniyeli turabona ingene bamutereye mu rwobo rw'intambwe, ntitunda kubisoma murabizi, ariko ndagomba mvuga ukuntu umwami ngo yahangayitse ababara mu ijoro ryose ntiyasinziriye, kubera yaramukunda. Inshuti yacu, ugukunda ntazosinzira uri mu vyago. Ugukunda ibikubabaje nawe bizoba bimubabaje. Ugukunda ivyago vyagushikiye nawe biramuhangayikisha. Nuko urukundo rumeze. Ku murongo w'18 ngo nuko umwami asubira mu ngoro yiwe, akesha ijoro adafunguye, atanivyo kumunezereza bamuzanira, ntiyaruha agoheka. Umwami uyo kandi ari we yavuze ati natererweyo, mugabo kuko hari ukundi kuntu nta kundi yari kubigenza. Bene data, hano agomba tugihagaze aha twibuke ngo hariho izindi nkomezi zikorana n'abantu, kandi izo nkomezi zikorana n'abantu hari aho zigutera gukora ibyo utari ugomba gukora. Akarero ni akanyene Daniyeli. Izo nkomezi rero zigutera gukora ibyo utari ukwiye gukora, ivyo birahari kandi birakomeye. Ukaba wafungisha umwana wawe atari uko wagombye kumufungisha,
ariko ari uko amategeko abigena yuko uwakoze icyo cyaha cyose abwiza gufungwa, ugasanga gikoze ku wo ukunda, uca upfa kubigerwa. Uyu mwami ijoro ryose ngo ntiyasinziriye, yiyumvira ku bwa Daniyeli, yiyumvira uko biri bumere, ariko ngo ijoro rikeye mu mutwenzi umwami aravyukuruka agenda yihuta aja kuri rwagobo rw'intambwe. Haleluya! Ashitse hafi ya rwagobo Daniyeli yarimwo, ahamagara n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli, musavye w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorerana ntayo yashoboye kugukiza izo ntambwe? Imana ishimwe. Daniyeli ngo maze Daniyeli yishura umwami ati, mugenzi nyaguhoraho, Imana yanje yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe, ntaco zankozeko. Haleluya! Kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro, kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye, data nahabwa icubahiro. Daniyeli avuga yandi majambo aryoshe cyane ati, mwami nyaguhora ku ngoma, erega uhoraho yabikoze, vya bindi wambwira ngo Imana nkorera ntabara, n'ukuri yabikoze. Yarungitse umumarayika azibiza iminwa y'intambwe, ntaco zangize. N'ubu ndakomeye, nico gituma ndiko ndakuvugisha. Yo mwami ngo uranezerwa. Aca aravuga ati, ariko icatumye ntabagwa mwami nyaguhora ku ngoma, icatumye ntabagwa nuko ntabonetse kwicara, nta gicumuro umwami yambonyeko, kandi nawe mugenzi naho wantaye muri rya gobo nta gicumuro nari naragucumuyeko. Imana ishimwe. Ngo Dariyo aranezerwa, 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 yo aranezerwa cane. Ngo ku murongo wa 23, maze umwami aca aranezerwa cane, avuga ko bakura Daniyeli muri rwago. Haleluya! Ijambo ryavuze ngo baguterereyo niryo rizovuga ngo nibagukureyo. Ujya nyene yavuze ati nibabaterereyo, Dariyo niwe yaciye avuga ati nimumukureyo. Imana ishimwe. Nuko Daniyeli akurwa mu rwobo, nta n'agakwabu kabonetse kuri we, kuko yari yizigiye Imana yiwe, data nahabwa icubahiro. Maze umwami avuga ko bazana ba bagabo bareze Daniyeli. Beneda, umva aka kantu, Imana y'ububasha iragahora isengwa. Nasubiye kwibaza icatumye umwami Dariyo avuga ngo nibahamagare ba bagabo bamurega. Ivyo navyo vyari vyanditse hehe yuko aba babivuze baca batererwayo, ko icareze Daniyeli nuko yari yarenze icagezwe, ariko aba nabo barenze icagezwe icahe kugira ngo basubire mu gishingo ca Daniyeli. Aha niho tubonera Imana. Mwene data nshuti yacu, naho utazogira article ikurengera, naho utazogira icanditswe kigutabara canke icanditswe kivuga ku vyawe, humura hariho Imana. Haragowe umuntu atoteza umwana w'Imana atagira icaha, atagira ikosa. Uyo Imana yihuta kumwumvira no kuraba ibimugenga byose ngo amugwanire. Daniyeli nta caha yakoze, ntiyagikoze ku Mana, ntiyagikoze no ku mwami. Ico yakoze we yagumye yisengera Imana, kuko niko yari ariko iyo Mana yasenze yaramuburaniye. Weho mwene data ntugire ubwoba, iyo Mana yabonaniye Daniyeli niyo izokuburanira nawe. Erega nawe ivyo urimwo bisa n'ivyiwe. None izo ntambara urimwo mbese ni ntambara zo mu buryo bw'impwemu? Mbega ni impwemu yera n'abadayimoni bakorera hirya no hino bariko baragwana? Niba ari intambara yo mu buryo bw'impwemu, humura, dufise Imana. Iyi yagwaniye Daniyeli nawe ni kugwanira. Ivyo byose bariko baraguhora izo ntambara yo kuracamwe ko atacaha wakoze, ivyo byose biza kubera iki? Ni intambara yo mu buryo bw'impwemu.
ni impwemu zibiri ziba ziriko ziragwana, ni impwemu y'Imana n'impwemu y'abadayimoni biriko birasitana, ariko humura data wo mwijuru afise ububasha kurengereza byose. Haleluya. Daniyeli aza gutungurwa canke aza gushiduka abonye bavuze ngo naveyo. Bari kumugumizayo mpaka zimuriye, ariko ate vayo, umwami aca mukurayo. Amukuyeyo acagera ati mwantambwe mwe mwihangariye umukozi w'Imana ntimumurye, reka namwe ndabaha inyama, harageze ko murya. Imana ishimwe icituma babandi ngo babarega babaca batererayo, za ntambwe zirabatabagura ntizakwiye. Kandi si ico gusa, nagira mbwira umuntu wese ariko arakora ikibi, akorera ikibi umuntu w'Imana, naho uyo muntu w'Imana wowe wundi atogusubiza, kuko kizira kwihora. Hari Imana yihorera abantu. Rero mweneta, humura, ibyo bikugoye bakwiruka inyuma, data arakubona kandi azokugwanira. Si ibyo gusa, aba barakubiswe baricwa barapfa, ariko Daniyeli hari ikindi kintu gikomeye cyane Imana yamukoreye. Ku murongo wa 28 ngo nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi, Daniyeli agira ikiganza ciza. Imana igira neza Daniyeli, Imana iramukuza, Imana iramuhezagira. Nanone izina ry'Imana rirushizaho kwamamara, rishigwa hejuru cyane, kuko kuri 25 ngo nuko umwami Dariyo yandikira amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe baba mu isi yose. Haleluya. Ati amahoro agwire muri mwebwe, ngo nshinze icagezwe ngo mu bwami bwanje iyo buva bukagera abantu bahindira agashitsi imbere y'Imana ya Daniyeli. Haleluya. Bayubahe, kuko ariyo Mana nzima ihora ihangamye ibihe byose. Ubwami bwayo ntibuzokwigera buhangura, kandi ingoma yayo izoshika no kwiherezo. Imana nihabwa icubahiro. Umwami acatanga itegeko ati kwisi yose aho ngeza kuganza bahindira agashitsi Imana ya Daniyeli. Vya bindi byo kuvuga ngo bunamira ibindi bishushanyo n'ibiki biba birasenzwe ku bwa Daniyeli yahevye amagara yiwe kubwo gukunda Yesu. Mwene data, nawe uheba amagara yawe ukunde Yesu, hariho ico bizovamo. Daniyeli yahevye amagara yiwe aja kurana n'intambwe, ariko Imana iramutabara, iramuzura, imukurayo, bituma isi yose imenya ngo Imana ya Daniyeli niyo Mana. Nawe mwene da, ivyo uri kuracamwo ntugire ubwoba, aho byo gushikana hose, reka izina rya Yesu Kristo rihabwe icubahiro. Hariho abariko baramererwa nabi mu bihugu batizera Kristo Yesu. Humura, uko gutotezwa no gukubitwa no kubambwa bishobora kuvyura ishengero rinini cane, benshi bagahindukirira umwami Yesu. None nawe nakubwira ngo muri byose ugwana intambara nziza, muri byose dufise umwami atugwanira, muri byose ntugakore icaha cyo kwihora, hari umuhozi yitwa Kristo arahari. Muri byose, ibyo byose bwira Yesu, mubwire, mwereke, nawe byose arabibona. Ndashima Kristo abatubanjirije batweretse akaroro keza k'ingene Imana itabara, k'ingene Imana yishura, k'ingene Imana ikora. Nuko nawe mwene da, ivyo vyose vyereka ngo Imana twizeye ni Imana igomba kwihesha icubahiro, ikoresheje wewe, ikoresheje iyo situation urimwo, kugira ngo izina ryayo ryamamare. None rero nagukomeza nkakubwira ngo ntutinye, ahubwo komeza kwizera Imana. Imana iguhezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko nishene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe. Amen. Mwami ndagushimiye kubw'uyu mwanya. Hezagire.